Mugiye kwigenekerezo rya 30 ntwarante uko umwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe indwara y'ihungabana ry'imero bita trouble bipolaire mu gifaransa. Godelive nimubona muganga yanonosoye ivy'indwara zo mu mutwe akora mu kigo gikurikirana abagwayi n'abagendana indwara zo mu mutwe cyo mu Kamenge SNPK avuga ko uyu munsi washizweho mu ntumbero yo kumenyesha abantu iyo ndwara kugira ngo bakinge bayirinde birinde no gutunga urutoke abagwayi iyo ndwara yo mu mutwe bita trouble bipolaire mu gifaransa. Ngo mu bimenyetso biyerekana harimo ko umuntu agira umunezero urengeje urugero canke umubabaro udasanzwe. Iyo ndwara rero ibimenyetso biranga n'ibihe ni indwara y'ihindagurika ry'imero aho umuntu agira imero y'umunezero urengeje urugero canke imero y'umubabaro urengeje urugero. Ico kimenyetso cy'umubabaro cyangwa umunezero urengeje urugero kiratana n'ibindi bimenyetso kuko ricirebanga kiratana n'ibimenyetso by'uko iyo ari mu mugwi wa za ndwara z'umunezero urengeje urugero ukuba afise umunezero mwinshi cyane mugaragara hagira ivyiyumviro byinshi biza binyurangana ugasanga avuga amajambo menshi hama kandi ugasanga n'umuntu akara n'umuntu ataguma hamwe n'umuntu akubagana cyane aguma yiruka hirya no hino. Hejuru y'ivyo kandi n'umugwayi usanga afise ivyiyumviro byo kwishira hejuru akabona ko umuntu adasanzwe arengeye abandi avugana n'abantu bahambaye kandi ugasanga n'umuntu yumva ko adasanzwe yumva ko afise ubushobozi bwinshi kandi afise n'imigambi myinshi yo gukora. Akenshi iyo migambi niyo yoyigira ni myinshi biramugora gushobora kuyirangura akenshi ayicira hagati. Rero hariho n'ibindi bimenyetso bindi bijana navyo umurwayi akenshi umurwayi abura itiro akamara nk'iminsi myinshi adasinzira ariko ntagisha kumugira ntiyumve ko arushe ntiyumve ko acitse intege. Ivyo bimenyetso uriko urabiraba turiko turabigereranya na ya bimenyetso by'indwara y'akabonge mugabo iri muri ya trouble bipolaire n'ibibushana kuko kenshi aho kugira umunezero mwinshi cyane umurwayi afise indwara y'akabonge arababara cyane aragira ububabare mu mutima akagira agahinda akagira umubabaro umugaragara no mu maso umuntu atanamubonye umubabaro ushobora kumara iminsi myinshi akenshi n'indwi zibiri canke zirenga. Ni wa murwayi yisuzugura ni wa murwayi abona ko ataco amaze ni wa murwayi ataco yitwararitse adashobora gufata ingingo ni wa murwayi yumva ko ejo atahari. Hanyuma kandi ni wa murwayi bivanye n'uko yinebaguye ashobora no kugira ivyiyumviro byo kwiyaka ubuzima kuko abona ko ataco amaze. Godelive nimubona akavuga ko iyo ndwara cyo kimwe n'izindi ndwara zo mu mutwe zifise imbarutso nyinshi kandi ko zishobora no kuba indwara z'akaronda. Indwara zo mu mutwe zifise imbarutso nyinshi. Kimwe nababwira nuko akenshi indwara y'ihindagurika ry'imero akenshi ni indwara y'akaronda biragaragara ku bantu tumaze kwakira kuko hari abantu barwaye iyo ndwara mu muryango ubona n'abandi muri uwo muryango baje barwaye ni indwara y'uruhererekane. Hari n'igihe rero indwara iva kunywa ibinyuramutwe kunywa inzoga nyinshi. Hari n'igihe bitagaragara icyo yavuyeko muga twinjiye mu miryango ugasanga hari ibibazo byagiye mu miryango bitumvikana mu miryango. Asaba abantu bose kwirinda guharira ivomo ugendana indwara zo mu mutwe hamwe no kumushikana kwa muganga. Agasaba leta no kubandanya ishigikira ico gisata mukamenya ko trouble bipolaire ari bumwe mu bwoko bw'indwara zo mu mutwe.